Umurundi kazi Sada Nahimana yaronse ubwo burenganzira bwo gukina urukino rwa nyuma ariko finale aje gutsinda yorohewe umurusi y'akazi Ekaterina Kazionova iseti zibiri ku busa n'amanota 6 kuri 4 mu iseti ya mbere n'amanota 6 kuri 1 mu iseti ya kabiri. Kuri we rero ukaba ari umunezero. Nyumva neza ndaryohewe. Nshaka abarundi bose baje kunshigikira et pour voir la finale, ça va être très belle journée, j'espère. Gilbert Nibigigwe arongoye ishyirahamwe rya tennis mu Burundi we asigura ko aragateka ku Burundi na cyane ko Sada Nahimana ari umurundi kazi umwe rudende mu bakinyi 62 baserukiye ibihugu 51 muri iryo higanwa harimo Burundi bwitavye iryo higanwa nyene. Urukino ruteye igomwe kandi yatsinze koko biboneka kuri twebwe rero nagateka ubwa mbere na mbere turaryohewe niko bavuga mu Kirundi. Murabonye abantu bari ngaho bose igenda arakamwe kadasanzwe kuko mu mwaka uheze ntiyashoboye kugera mahirwe kugira ngo ashike muri finale. Umunsi rero yashitse tukibaza yuko ari intambwe nziza kugira ngo n'urukino rwejo maze azarutsinde. Kubera iki ko sugufa gukina gusa twabonye yakinye neza. Ni umuntu uyu munsi tona mu byerekeye tennis yateye imbere hanyuma tukabona no byerekeye novuga mentalite amaze kuba umwana akuze mu mutwe azi mu bihe bitoroshe ingene ashobora guhindukiza urukino rukagira son avantage. Donc twebwe n'abandi dusangiye maze n'igihugu ko uyu munsi Sada swa federation gusa aserukira n'igihugu tubaza ko ari iteka ridasanzwe kandi turahimbawe cyane. Mu rukino rwa nyuma rwa finale rero kuri uyu w'Imana isazi 5 kuri Entente Sportive Sada Nahimana azokina n'umufaransa kazi Emeline Dartron nawe nyene yaronse ubwo burenganzira kuri uyu wa gatandatu. Urongo yishiramwe rya tennis mu Burundi agasaba abakunzi b'inkino muri rusangi kuza gufata mu mugongo uwo munonotsi ariko atera iteka iyo ubucamwe barutse.